Nanje numva notangura kuvuga Noweli nziza kuri mwese. Amen. Mutetse ibiganza twifuza Noweli nziza. Amen. Abo ndiko ndabona, abo ntariko ndabona mwese Noweli nziza. Haleluya. Numugisha udasanzwe w'ibyo turiko turabona hano bwa mbere mbere kubona Imana yadutirije ubuzima kugira ngo dushobore kuba hano. Umwaka ni muniniya yirukura biba mu mwaka urabona ko ari muniniya. Toshimana ko yatuzigamye, toshimana ko yabanye natwe, toshimana ko gushikuye umunsi turi mu ngoro yayo tuyishima. Abashima Imana ko ari bazima numva bakomera amashimwe menshi cyane umwami w'Imana. Turi ngaha ku bwa celebration, turi ngaha kugira ngo duhimbaze. Amen. Yesu ntiyavutse uyu munsi kandi si umunsi mukuru w'abana nubwo mwana twahezegiye abana benshi. Haleluya. Uyu munsi uri spirituel. Uyu munsi urakomeye. Uyu munsi ntusanzwe. Imana ishimo cyane. Uyu munsi Imana yari yaravugishijwe kandi profesi Imana yayihaye Satani. Itangura igice cya 3 ku murongo wa 15. Uyu munsi turi ngaha turiko turavuga ibijyanye na Noweli. Naho turiko turavuga sinuvuga ngo isezerano gusa, n'ubuhanuzi bwambaye umubiri burashika. Kandi ubuhanuzi ntibwari bwarahawe isi gusa. Ubuhanuzi bwari bwahawe ubwa mbere na mbere Satani yibaza ko byose byaheze, ivyo yononye yavyononye, ariko Imana imuha isezerano canke imuha ubuhanuzi. Iramubwira hari umunsi nzohagurutsa umugore. Turashima Imana kubwa mama mwese muri ngaho. Uyu munsi namwe ni umunsi wanyu. Muvuge amen imeze neza. Amen. Aba mama ibikoresho bidasanzwe by'ijuru. Haleluya. Biravuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Imana bivuze juste Adam agikora icaha bena Eva. Imana amubwira ndagusezerana isezerano. Kubikora wabikoze kuko vyitwa ko wagize ubwenge, kandi ibyo Satani yari yagize ubwenge. Kuko kugira aze gukoresha icaha umwana w'umuntu yitijije umubiri w'inzoka. Biravuga yuko amategeko Imana yari yashizeho atagishobora kugira access muri nosi iboneka atari ikintu gifise umubiri. Satani atora umubiri w'inzoka, ashamwe impwemu yiwe twarize ibijanye no gutangwa kw'impwemu canke transfert des esprits. Yinjira mu mubiri w'inzoka agira access hano muri nosi. Haragenda avugana na Eva amukoresha icaha. Eva aha ku mugabo wiwe. Mugabo Imana iraza iramubwira Satani naho ibi wabikoze kuko waronse umubiri witiza kugira ngo ushobore kugira access ngaha mu isi. Urabizi kuko Satani yarabaye mu ijuru. Urabizi ko ndi mpwemu nta mubiri ngira. Mugabo nandi nzorondera uburyo nzocamo kugira ngo shobore kugusubiriza mu ndumane ibihwanye n'ivyo wakoze. Uyu munsi ko turavuga Noweli naho Imana kurya Satani yaronse umubiri w'inzoka. Uyu munsi ko turavuga Noweli naho Imana yaronse umubiri w'umwana w'umuntu. Imana ishimo cyane. Kuko ubundi impwemu yonyene ngaha muri buno bugingo nta aksi hafise, nta burenganzira hafise. Muravyibuka igihe Yakobo yari karanigana no mu marayika. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo aramubwira ngo ndekura ngende kuko ntemerewe kuba ndi ngaha. Abantu bagomba bavyuke umutwenzo go mutambike, sinemerewe kuba ngaha, ndekura ngende. Nabo baramubwira ati sindakurekura utampezagiye. Ni kuvuga ngo nubwo Imana yari yaje kubera ko atamubiri w'umuntu yari ifise, ntiyari ifise uburenganzira canke access canke uburenganzira bwo kwituma ishobora kugira icikoze ico cyose. Nubwo ari Imana, umubiri niwo ushoboza Imana kopera muri nosi iboneka. Imana ishimo cyane. Aramubwira ndekura sinemerewe kuba ngaha. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko aramubwira ati
sinakure ku rutampeze gihe aramubwira ushaka iki witwa nde nitwa Yakobo aramubwira ntuciswe Yakobo wiswe Israeli kuko wagwanye n'Imana abantu ukanesha ico gihe Imana ntiyashoboye gukora mu buryo bwisanzuye kuko nta mubiri yari ifise mugabo dusomye Yohana igice ca mbere ku murongo wa mbere juste duhishure iribanga hama David tuja muri Saint-Seine haravuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho ubwa mbere na mbere jambo yariho tugomba tugende bukebukira ngo mumvirize aho tugomba kugera birivuze ngo jambo yariho uyu muntu ari karavuga ngo jambo yariho aratandukanye na Matayo aratandukanye nayo na Luka aratandukanye na Mariko ari karavuga uyu bamwita intumwa y'urukundo the apostle of love uwuzuye urukundo wahishuriye urukundo uwagiriwe ibakwe canke ubuntu bwo kumenya amabanga abandi batigeze kumenya avuze ngo ubwa mbere na mbere jambo ntibagize igaje si ntoya si muri minuscule ni muri majuscule avuze jambo kuko hajya bavuze jambo ndaza kubereka mu mwanya kumbura umwanya wadukundira uyu jambo hari ico yakoze kugira ngo ibi biriho dushobore kubona biriho ijambo ry'Imana tubwira mu itangura igice ca mbere Imana inavuga ngo tureme Imana ivuze ngo tureme bavuga ngo Elohim said uwo Elohim ni Imana data avuze ngo iryo jambo ngo tureme ni Kristo yaravuze kuko Kristo ni jambo w'Imana mu buryo butagaragara mu isezerano rya kera no mu buryo yakora hano muri nosi yakora mu buryo butagaragara yakora mu buryo bw'ijambo Imana ivuze ico Imana ivuze yari Kristo siniko muri ko muranyva muri kiro kibanza aravuze ngo jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana hari ikintu kimwe shaka ko uyu munsi tumenya usomye gusura mu Vyagizo 18 ku wa 15 ni Mose yavuze ngo ariko araraga ariko arasezera Abisirayeli arababwira ngo nuko Imana izobahagurukiriza uyundi muvugishwa ameze nkanje azoba ameze nkanje nivyo hari amarosemblance tubona Yesu na Mose bari bahuriyeko Imana ishimo cyane biritubwira ko Mose mu kuvuga yaragigimiza Yesu nawe mu kuvuga yaca imigani guca imigani gari novuga imvugo yo kugigimiza canke yo kubegeya aho umuntu ashobora kuvuga mbwa ntiwumva icari karavuga mugabo hari ico yavuze siriko muri ko muranyumva kuko n'umuntu ari karabegeya nubwo atabari karatobora ariko muri we ijambo riba ryasohose mugabo ntibari ko ragaragarira abantu na Yesu mu kuvuga yaca imigani abantu barumva ko yavuze mugabo ntibumva icari karavuga cyo gituma Petero Yohana Yakobo nabandi bamwiheranya bakamubwira ati none bige bashatse kuvuga iki agaheza akayibasigura kuko birivuga ngo nzoteranura akanwa c'imigani iyo ni resemblance rasangiye na Mose mugabo nubwo bimeze gutyo uyu musaka mutawure kino kintu Yesu aratandukanye na Mose Yesu ntabwo ari Mose bivuze ngo Yesu ni Imana ikirero mucumve nubwo tubona ari umwana yambaye umubiri akavuga kuri abandi bana bose bavuka si umwana asanzwe ikimenyamenya nuko yavutse Herodi yarabajije abakuru abanyabwenge bari bagiye kumushikanira arababaza mugiye hehe baramubwira ati tugiye kuraba umwami yavuze Herodi avuga ati nigiki kibabwiye ko ari umwami yavuze baramubwira ngo inyenyeri yiwe niyo twabonye ni kuvuga ngo yaje afise inyenyeri nabyo muri kurutse ya mbere Imana itugirira ubuntu tuve mu vyanditswe dutera intambuko yindi yo kuja mu binyegezwa no mu vyagizwa amabanga kuko si vyose bizogira neza ubuzima bwawe vyanditswe muri iyo Bibiliya hari ivy'Imana yibikiye ivyo navyo n'umugabane wacu nk'abana b'Imana Paul ari karandika ngo ivyijisho ritigeze kubona ivyo ntivyanditswe amaso ntashobora kubona muri iyo Bibiliya yiwawe mugabo uyu munsi Imana yifuza ko dutera intambuko yindi ivyo amaso y'umubiri atashoboye kubona tubirabisha amaso mu buryo bw'impwemu ivyo amatwi yacu atigeze kumva hari ibivugwa ariko aya matwi yacu adashobora kumva hari ivyerekanwa aya maso yacu adashobora kubona hari ibishobora gutahuzwa cyangwa kurungikwa ariko ubwenge bwacu budashobora kumenya nico gituma uyu munsi ndashaka kubabwira icifuzo fise ku muntu wese ari muri kino kibanza iyi Noweli ntibe gusa Noweli kuvuga ngo Kristo yaratuvukiye Kristo yaraje mu isi ngo aducungure ariko ibe Noweli ije apaniba Noweli do plus apaniba Noweli yongera kuyandi Noweli yandi yabayeho Noweli yo guteza intambuko yo kureka kuba gusa umuntu ari biblique ukaba umuntu ari spirituel
mvuze ko byo sindiko muri komumvisha ndiko ndavuga. Haleluya. Imana itwugururire tumenye amabanga atigeze amenywa na benshi. Tubandanye gatoya. Birakomeza kavuga ngo turi ku murongo wa kangahe wa gatatu, byose byaremwe nawe. Uturiko turahimbaza uyu munsi niwe yaremye byose. Nimba byose byaremwe nawe, nigiki atoturemera twoba dukeneye? Ni amahoro mu ngo zacu, ni umunezero mu ngo zacu, ni umugisha mu byo turiko turakora, ni amagara meza. Nimba byose byaremwe nawe, mwibuke ko turi ngaha turiko turavuga umugambi w'Imana wambaye umubiri, icari caragizwe ibanga. Genda muri Kolosayi igice cya mbere umurongo wa 26 na 27, avuze ngo niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo. Nababwiye nivyo, aha tugomba kuduga ahandi hantu, kuko 2023 ija ari umwaka uri special ku buzima bwacu, wo kutaba biblique gusa mbwa tukaba spirituel. Aho uzomenya iminyuro, Biblia ivuga ngo Abisirayeli yabamenyesheje ibikorwa vyiwe, ariko Mose yamumenyesheje inzira ziwe. Biratandukanye. Hari abamenya umutima w'Imana n'abamenya ibikorwa vy'Imana. Paul avuze ngo niryo banga. Urazi Imana vyarahimbaye kuduhishurira amabanga. Nisho gituma nifuza ko turiko turangiza uyu mwaka twinjira mu wundi. Buri muntu wese ari muri ndakungene Biblia ivuga ngo umunyantege nke muri bo yari ameze nka Dawidi. Uwari ameze nka Dawidi yari ameze nk'Imana. Naho mu yandi majambo ubuzima bwa ivyitwa intege nke uzobaza. Ndasenga Imana ngo Imana tutaraza uyu mwaka itangure kugukoresha apana kugukorera. Urazi iyo turiko turavuga abantu bari biblique n'abantu bakiri ibitangaza, mugabo ni waba spirituel, Imana izo gukora ibitangaza, Imana izo gukoresha ibitangaza. Turiko turavuga abantu bari biblique, turiko turavuga abantu uravyumva bakira ubuzima nka Adamu. Birivuga ngo Adamu Imana imuhumekeramo aba ufise ubugingo, mugabo ugiye mu vy'imwembe, kuko Adamu yari umubiri. Biravuga icumubiri cyari cyambere ca Adamu uhabwa, ariko ngo wa kabiri Adamu wa kabiri we n'uw'imwihemu, urumva ava mu ijuru. Uyo nawe hari kimuranga, uyo ntahabwa, uyo aratanga. No we turiko turavuga ni Imana yatanze. Ni Imana ikirakubwira nawe ndagomba kumenya nimba Imana yatanze umwana wayo. Birivuga ngo umviriza uko ari niko turi ngaha muri nosi. Nimba Kristo yaje ari umwana w'ikinege w'Imana ava kwase, uyu munsi nakiri kinege kuko yemeye gutanga. Uyu munsi nifura hagati muri bene se benshi. Ivuga ngo uyu munsi dufise kamere nkakiwe. Uyu munsi natwe Imana yashaka kudukoresha. Twebwe ntituzoja ku musaraba ngo tubambirwe abantu, mugabo umviriza hari undi musaraba wundi dushobora kujako abantu bagatabagwa. Hari umusaraba wo kwisonzesha dushobora kujako abantu bakabohoka. Hari umusaraba wo guheba kuryama ushobora gutuma abantu bagwa ama intesite bakira. Sindiko abantu bari kwamva muri kiro kibanza. Hari umusozi wo gushobora guheba ivyari vyiwawe rufite uburenganzira wakoreye, ukavuga ati uyu mushahara ndagiye gukura abantu mu bitaro bafungiweyo, ndagiye kubohoza abantu, ndagiye kugira neza abantu. Birashoboka ko natwe uyu munsi Imana ishobora gukoresha ubuzima bwacu mu gutanga ubuzima mu bandi. Ikigomba ndakikubwire nk'ubuhanuzi, nimba vy'ukuri wakira kuri imwemu iri muri kino kibanza bizogukorera. Imana yambwiye ngo ndakubwire ngo hari ibintu Imana igiye kugukoresha mu buzima bw'abantu atawundi muntu Imana yigeze ibikoresha ku buzima bwabo. Ivyo bigiye gutuma abo bantu nivyo bazokwama bashima Imana mugabo kandi bashima n'Imana ku bwawe ko wabayeho. Hari ibintu urazi, hari umuntu amaze kungurira par exemple ifanta, ndakunda koka, urumva undi aje akayingurira nibisanga ankoreye ico n'undi muntu amaze kunkorera. Muga hari n'undi muntu ashobora kugukorera ikintu atawundi muntu aragukorera. Uyo iya yinjiye aho hantu agakora ico kintu, uyo muntu ushobora kumwitiranya n'abandi.
abanguriye amakoko wombwira ngo ni benshi vraiment ntabona ukwibuka mugabo hari umuntu nzi ashobora kuba yarakoze ikintu soit mu buryo bw'ijambo mu buryo bw'igikogwa mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bw'imhemu ico kintu ca misozi gituma uwo muntu yamba ari mu kibanza kiri particulier kiri apa nashobora kumushira hamwe n'abandi Imana ambwiye ngo ndababwire ikimucakire nk'isezerano hejuru ubuzima bwanyu Imana igiye kubakoresha ikintu ku buzima bw'umuntu canke bw'abantu ico kintu atawundi muntu hari bwige umva amenye muri kino kibanza Uzosengera par exemple agwaye cancer agakira bari bamubwiye ka uyo muntu ribaza kazopfa kwibagiye igihe cyose azomashona izina ry'Imana azokwama yibuka n'uw'Imana akoresheje amen ya muri kino kibanza nibo byizeye ikice tuko turavuga kuri uyu munsi wa Nowe n'ingabire Imana yatanze iki sitari gushobora kwiha uraze Imana yari gushobora gutanga amazu kuko amazu rasanzwe hari Imana yagusha gutanga imiduga yari isanzwe ihari mugabo yatanze ico atakindi kintu cyangwa undi muntu yoshobora gutanga yatanze umwana wayo shaka uyu munsi mu vyumbe neza ko naho hani Imana shaka kudushikana aho nawe gushoboza ikugira ubuntu bwo kugushoboza gutanga ikintu atabenshi bakunze gutanga abariyo iba Noweli yawe kugira ngo azoba ariyo pasika yanje reka navuge iyazoba ariyo iba Noweli yawe Noweli ikwibutsa gutanga ica abandi batashoboye gutanga ku bandi kandi urazi hano mino zituzanya mu opportunity menshi cyane yo kugice dukoreye urongowe na muhemu w'Imana hari uwo ushobora kugira Noweli akazo kwa mavuga ngo Noweli ya 2022 hari umuntu Imana yandugikiye reka mvugishwe kino kintu Imana kugira umumarayika w'abantu hari igihe Imana ihindura abantu abamarayika nta muntu birashikira akavuga ngo by'ukuri Imana ndunkiye umumarayika nta muntu amaze guhura n'umumarayika w'umuntu amarayika abantu barabaho turamuri kino kibanza ko bati by'ukuri wambereye umumarayika reka rero Imana ntikurungire gusa umumarayika reka Imana kugira umumarayika w'abandi akuremera ivyo ukeneye byose mu izina rya Yesu namuze akuremera ivyo ukeneye byose mu izina rya Yesu akuremere ivyo ukeneye byose mu izina rya Yesu kandi bihe ishurirwa gatoya gibijyana no kurema ikintu kiremwe ni kuvuga ngo ico kintu cyari gihari par exemple hari umuntu akeneye 10,000 nkabanda yafise nkayamuha sinayaremye mugabo nimba nkakaro hari umuntu akeneye dufata amapaundi umuntu arayakeneye uyu mwanya umuntu ntayafise dufate tugasenga Imana bati ugurura iyo tapi tugasanga aya mapaundi tukayamuha aho yaremewe ico kintu kwa ikintu kiremwe ni kuvuga ngo ni cyari gihari nayo ubundi kintu gisanzwe gihari just cyatanzwe sindi kumuri ko muranyumva naco gituma Yesu munyumvirize neza Yesu ntiyavutse Yesu yaratanzwe kuko Yesu c'est le fils de Dieu n'umwana w'Imana umwana w'Imana ni Imana twayibonye ari jam niwe Mana rero Imana ntiyovuka cyo twamwemwe vyabacanze ngo umuntu yaravyaye Imana nta muntu ashobora kuvyara Imana nta muntu ashobora kuvyara Imana ariko ico badatahura au fait Yesu yaremewe umubiri kuko imhemu urazi umubiri utagira imhemu nturiho nikiziga umubiri tuvuga kari muzima kuko imhemu ibiri ndani rero imhemu yavuye ku Mana cyo gituma muri wamaze kwima mu nuzeye muri Yesaya havuga ngo un enfant nous est né et un fils nous a été donné umwana yaratanzwe Kristo yaratanzwe ntiyavutse yaratanzwe n'ingabire yari isanzwe iri mu ijuru Imana ya prefe kugira gutanga haleluya yimemu okay for unto us a child is born umwana aratuvukiye unto us a son is given kureka batavuze ngo a child is given ni kuri ko umwana ashobora kuvuka parce que uyu mwana bari baravuga the son ari mu butatu butagatifu uyu rero yaratanzwe n'ingabire yatanzwe umva amenye muri cyo kibanza uyu rero yatanzwe afise capacity yo kukuremera ico ukeneye cyose cyo tuma navuze nti iyi Noweli izanane n'iremwa izanane no kuremwa izanane naho Imana iguha cyaki utabona handi hantu
siriko muri komurava muri kino kibanza twasuye muri Yohana muri we harimo ubugingo wow kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu uyu munsi ko turahimbaza ubugingo bwari mu muco wacu bwabundi muri Kristo Yesu twari turimo indani yes next uwo muco wakiramo mwiza ariko mwiza niho wakiriye haje umuntu yatumwe n'Imana izina ryiwe ni Yohana uwo yazanywe no kuba igishinga siwe ntahe yazanywe no gushinga intahe ngo ashinge intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe wite uwo siwe wa muco ariko kwari ugushingira intahe umuco umuco ukwawo kwari gushinga intahe uwo muco umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si yari mu isi ikintu gikunda cyane yari mu isi kandi yaremwe kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenye bigenda gute ngo abari mu isi yaremye isi ntimumenye kumbe hamwe Yesaya yavuga akavuga ngo uko niko waraho agize ngo yari Kristo yari mu buryo bw'ijambo Imana ikiravuga ariko ntibigeze bamenya ko ari we ari mu isi nico gituma ubona niyo habaye intambara barunde niki kumuvugishwa avuga kuko ico umuvugishwa yavuga ufite yari Kristo yabatanzwe iyo Kristo atanzwe ibintu biguma uko vyari biri narimvuze iyo Kristo atanzwe ibintu biguma uko vyari biri iyo umuvugishwa avuze ati ejo nkaya manga ibintu bizabe bimeze yabivuze uko nikoraho agize ni Kristo yamaze kubirema kuko ni jambo rirema c'est une parole créatrice kwa umuntu akava muri kotwa bica bibaho cyo mu munsi twaha valeur icimana ikiravuga 11 yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye dommage 12 ariko abamwakire bose yabaye bacu bwo gucika abana nibo bizeye izina giwe 13 nibo batavyawe n'amaraso cyangwa kwifuza k'umubiri cyangwa kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana iki kirakomeye cyane bavyawe n'Imana ntibavya no kwifuza k'umugabo ntibavya no kwifuza k'umubiri ariko bavyawe n'Imana bavyawe n'Imana bavyawe n'Imana twavyawe n'Imana 14 kandi uwo jambo yihaye umubiri Emmanuel abana natwe twitegereza ubwiza n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege n'ubwiza bw'umwana w'ikinege donc yaramufise ari umwe yuzuye ikintu gikunda ubuntu n'ukuri uwo turiko turaserebura uyu munsi yuzuye ubuntu n'ukuri iyi Noweli izana ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe ubuntu ni iki ubuntu nibirenze ibyo wasavye Imana ubuntu ni iki nibyo utishobore Imana igiye kugushoborera ubuntu ni iki nukwinjizwa aho utokwigera winjira kubw'amashuri yawe cyangwa kubw'ikindi kintu kanaka ubuntu igicapo cabwo n'umugabo yitwa Mefibosheti yaramugaye Mefibosheti yari imfuvyi Mefibosheti yarakenye Mefibosheti yari yaratawe Mefibosheti yari ukwa wenyene ariko Dawidi aravuga ngo mbega munzu kwa Sauli nta nagasigarira gasigaye kugira ngo ndakagirire neza yo tuko turavuga ubuntu naho Imana yicara ikavuga mbega niki nokora kugira ngo ndamuge niki nokora kugira ngo atwenge niki nokora kugira ngo anezewe niki nokora kugira ngo ubuzima bwiwe bwuzura ibitwenga twenga ibaze wewe ntavyo uri kuriyumvira mbwa hari undi muntu ariko ariyumvira mu gishingo ciwawe wewe nta nakimwe uri kurabona ariko hari undi ariko arabona urumva araya majoro ariko arateka umutwe yumvira icyo yokora akafatira iki ndagikoze hari undi yakimukoreye nigikino mukora atawundi aramukorera atazopfa yibagiye nigikino ukora kugira ngo ubuzima bwiwe bube restore ubu nibwo buntu bw'Imana Yesu niyo package ni uwo muzigo w'ico ciyumviro cyose citwa iciyumviro ciza ku buzima bw'umwana w'umuntu atazi kakeneye Imana yambise umubiri ikiratanga no muri nose nico gituma hamwe nibi candangiza mvuga iri jambo ibyashoboye Yohana 19 ku murongo wa 11 na 10 naho nushaka ndasomeye indi mirongo ariho ndangiriza hama mugene mutanye iki gicapo Alleluia
mbwira umuntu ari wande yiwawe uti Imana ntiyakuzigamye gushika uyu munsi kubw'ubusa. Sura kandi mbwira umuntu ari wande yiwawe uti Imana ikwitegereza ibona ibyo abantu batabona. Sura kandi mumbwira uti Imana ikwitegereza nikubona uko abantu bakubona. Yosefu abwira bene se ati mwe mwagambiriye kungirira nabi ariko Imana ateguye kubizanisha ibyiza. Vuga ngo ubwo nibwo ubuntu bw'Imana. Uraza umuntu agategura tuzogira gutya tuzogira gutya tuzogira gutya ibi bigusa mbwa Imana igacavuga tumviriza. En fait Noweli ngerageje kuba spirituel apana biblique mbaye spirituel. Noweli naho Imana yafashe ingingo yo gukoresha inzira zitamenyerewe n'ibikorwa bitamenyerewe byari byaragizwe ibanga kugira ngo itangaze icyaremwe cyiswe umuntu. Aho mbaye spirituel niko nobikubwira kuko birareheze gutabura ku mwana w'umuntu. Ubundi vyoshoboka ko umuntu Imana bari kubategura kukugirira nabi, okay, naye kavuga ati sawa aha bateguye kugira gutya nzoce ndamukiza gutya. Nabiravuga ngo unkize umutego w'umutezi. Imana ashobora gukoresha iyo nzira kugukiza umutego baguteze mwaga muri wa mutego ni wawugwa Imana izogukiza. Mugabe Imana ashobora ati nono iyi nzira abantu barayimenyereye ingene ngomba uyu muntu ndamugirire neza ivyo bazoba bariko barakora vyose nivyo nza guhindura matière première, nivyo nza gukoresha, nivyo nza kujana muri izine, nivyo nza guhinguramwo ibiza gutuma mu gishingo cyo kurira atwenga, mu gishingo cyo gucura intimba aririmba, mu gishingo cyo kwitsa umutima ahimbaza Imana. Mwe mwagambiriye kungirira nabi ariko Imana yateguye kubizanisha ivyiza. En fait Imana yarakontribuye aho bikanabaha n'ivyiyumviro nimukore n'iki naco nimukore n'iki naco muga muri ivyo bariko barakora nivyo Imana avuga ati iki kiza kumushikanaha, iki kiza kumushikanaha, iki kiza kugura iki vya bindi nyene. Urazi ivyo bacurishije kukugwanya ari vyo bihindukiriye kuwagwanya. Spirituel gato utawuri vyo ndiko ndavuga. Mufashe dusome hano ndahejeje. Birivuga ngo mbona ijuru ryuguruye. Umuntu wese azobona ijuru ryuguruye uwo muntu azoba ari mu byanditswe. Uyu muntu azoba ari mu mpwemu. Igihe cyose ijuru rizokuguruka ntuzoba uri mu byanditswe, uzoba uri mu mpwemu. Iyi Noweli ntibe nari gushaka kuyivuga etymologiquement, théologiquement, nkabivuga nkavyambika umubiri homélétique, hémérétique, sivyo bikenewe pour le moment. Urazi intumwa za Yesu ntizari zikeneye kubanza gukonvenka abanyabwenge. Meme na Yesu ntiyaje konvenka abanyabwenge. Mugabe ijambo rimwe gusa yasohora kuko ryari ijambo rihekejwe n'ubugingo kandi ririmo umwemu. Byatuma abantu baza bakomeye abadoktori b'ivyanditswe bavuga ati vy'ukuri burya nubwo tutabivugira hejuru kuko boca batuvako burya turazi ko wavuye ku Mana kuko nta muntu ashobora gukora ivyo ukora Imana itari kumwe nawe. Ntiyavuga vyinshi mugabe cavuze casohokana uburemere buza gutuma ubuzima bw'umuntu. Ikibase reka ndakivuge. Rukice cindwi batubwira umupfakazi yari afise umwana w'ikinege. Uyu mwana aragwara arapfa. Birivuga ngo igisagara cyose niho hantu mbona igisagara cyose kimuherekeza n'amarira kiboroga kuko byari bibabaje. Afise n'umupfakazi afise umwana w'ikinege, uwo mwana arapfuye. Mugabo raba kino kintu bariko barasohoka mu irembo ry'Inayini baja guhamba Yesu nawe yari karinjira mu irembo ry'Inayini. Ufite iyi ni insiguro ya Noweli. Bamwe bariko basohoka bafise urupfu, amarira, umubabaro, ariko undi nawe yariko arinjira yinjiranye ubuzima, yinjiranye amahoro, yinjiranye umunezero, yinjiranye ibihe bishasha. Shaka kubwira umuntu hari ruhande yiwawe utumviriza Noweli itwibutsa aho Imana yeshanjije ibihe. Haleluya. Bivuga ngo abari mu mwiza babonye umuco wa ibihe byarahindutse. Haleluya. Izirembo bariko barasohokana niryo nawe yinjiranye. Kandi abandi nibo bitwa
uwo mwana wapfuye, ariko Yesu ntigeze avuga ngo ujya muhungu yapfuye. Yavuze ngo wa muhungu we ndakubwiye vyuka, abandi bo bagiye guhamba, ariko Yesu avuga ngo wa muhungu we ndakubwiye vyuka. Umviriza, turiko turavuga Noweli, nimwumve aho abantu bavuga ko ibintu vyapfuye Imana ivyita ko bisinziriye. Nimwumve aho abantu bita ko hari ugukehanirwa, Imana aho hantu ihita ko hari umuseseka. Ibihe vyarahindutse. Kubera iki? 11 mbona ijuru ryuguruye, hama mbona ifarasi y'igitare. Imbabwire, Imana niyagirira ubuntu ubuzima bwawe, ijuru rikugurukira ubuzima. Ijuru ryugurutse si hariya mu kirere huguruka, no, ijuru riri muri wewe. Siniko muriko muranyumva. Ntimushaka kurondera ibindi bintu ngo yo ngo naciye mbona ngo ibiki. Sivyo. Ijuru riri muri wewe, niyo ryugurukira muri wewe. Umunsi ijuru ryugurutse nawe nyine ubwawe uzobimenya ko ryugurutse, kuko uburyo ryari nyugurukira ngerageje kubikudekriva washaka kutabitahura. Muga umunsi ijuru ryugurukiye ubuzima bw'iwawe uzobimenya ko ryugurutse. Hari ikintu kimwe uzobona uwicaye ku ifarasi y'igitare. Uyu naba ariko baravuga n'uyu munsi cyo gituma ufite Noweli rwa rugamba rubaye novuga declare canke rubaye déclencher hano muri nosi. Gute abona ijuru ryugurutse hama akabona uwicaye ku ifarasi y'igitare? Hari ikintu bacavuga ngo uyivyagiye ko nikwabaye kumubona gusa, ni waba spirituel. Imana izo ubundi twari tuzi ko Yesu izina ryiwe ni jambo w'Imana, umukate w'ubugingo, ariko nitwari bwigere tubona we nyene ubwiwe yipresenta gutya, kuko hari ibyo atashotse guhishurira abantu. Muriko muranyumva cyane kubwira abantu yarindiriye abo azokugurura ijuru kugira ngo ubunyene ubwabo babone, kuko ahandi Yesu aravuga ngo ndi, ariko araho ugera ijuru ryugurutse ntasubire kuvuga ngo ndi, wewe nyene ubwawe ukavuga ngo ni. Ijuru ryugurutse nta presentation ikenewe, kuko presentation yaba yari ikenewe ntivyari Mose na Eliya bari kubanza kwipresenta kucage bari ku musozi w'ugukayangana. Birivuga ngo nuko Yesu ajana abigishwa be batatu, Yakobo, Yohana na Petero, hanyuma ngo nuko ijuru riguruka ahinduka ukundi, ngo Eliya na Mose baraza ngo batangura kuganira. Ntibigeze mu byo bariko baraganira, kuko bavuga amabanga, bavuga ivyagizwe ibanga. Ijambo ry'Imana litubwira ngo nuko Petero ari prononce, nta n'ijambo bari bamuhaye. Hari prononce avuga ati je nagoma saba ikintu kimwe, twubaka insago zitatu ngaha. Rumwe rube ugwawe Yesu bari bamuzi, ariko ugwa kabiri rube ugwa Mose, urundi rube ugwa Eliya. Eliya Petero yamwumva Yesu amuvuga n'ibindi vyanditswe bimuvuga, ntiyigeze abona Eliya. Bigenda gute ngo bageze ku musozi wo gukayangana ijuru ryugurutse, Petero amenye ngo uyu ni Eliya, Petero amenye ngo uyu ni Mose? Iyo presentation yabaye ryari? Hari ahantu ugera aho Imana tarindira yakwipresenta. Cyo gituma ugiye kuraba muri Bibiliya, Imana ntigeze n'umusi n'umwe yiyereka abantu muri forme imwe. Harabo yabiyeretse nk'abamarayika, harabo yabiyeretse nk'igitandara ibuye, harabo yabiyeretse muri uburyo ubu canke buriya yiyerekana mu maforma atandukanye. Mugabe cy'abakeneye ko ijuru rikugurukiye wowe ubwawe ugirishurirwa ry'icari. Yesu ntigeze avuga ngo ndumwizigigwa, mugabo yarindiriye ko Yohana intumwa y'urukundo agira ubuntu bwo kugururirwa ijuru, we nyene ubwiwe amenya identite yiwe. Rero uwo turiko turahimbaza umunsi afise amazina yandi abiri yongera ku yandi menshi afise, mugabo reka dutahanaya. Ijya mbere mufashe gusoma 1 2 3 ni vuga cyane gose. Ijya mbere ni ngira umunere wandi ati ni mwizigigwa, bwira ati ni mwizigigwa. Ijuru rikugurukiye. Uribuka ni Hagayi abona umwana we wari karapfa, aravuga ngo noye kubona ipfa ry'umwana wanje. Yesu araza, bivuga ngo apasura iriba, ako kambwira ati hamaze umwana. Ashavuga ikintu ngo aha hantu ndahabonye iyimbona. Tugerageje kuhagura mwizigigwa harimo yitubona. Atarongera ku ikindi kintu ngo ndahabonye indavyi irambona.
He's always watching over me. Ivyo ndiko ndacamwe abantu hari ivyo ucamwe abantu badashobora kubona mugabo aho ushira ikirenge hose indavyi inyonga zayo ziri ku buzima bw'iwawe no kuvyo udatahura utumva indavyi iri kumwe nawe. Ariko ndabonye yimbona byaramurengeye mu gishingo cyo kubona ugupfa ahabwa isezerano kuko n'umwisigigwa. Haravuga ngo uyu mwana ntapfa uyasoba ihanga rikomeye, uyu nzomuha umugisha, uyu azoba nk'inyana y'inyeshamba, indogoba y'inyeshamba, azoba ateye ubwoba. Uri kurumvira ikigongwe azotera ubwoba amahanga. Iyo mwizigigwa indavyi ikugururiye gatoya ukabona hari ivyo umenya abandi batazi. Haravuze ngo ijambo rya mbere, izina rya mbere ni mwizigigwa. Noweli ufate ko ni Imana ikirahishura ubuzima bwacu, ubuzima bw'abatuye isi, ko Imana ibihe vyose no mwizigigwa. Irya kabiri, rimwe kabiri gatatu mufashe. Irya kabiri munyakuri. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, kuko ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri twese hamwe. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nta ushobora kugara. Imvugo yiwe tegereza bizoshika. Turashobora kurimba igitero kimwe canke bibiri. Amen. Bariko batuzana sensene. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sinabonye ico yavuze gihera. Ivyo bintera gutegereza nkomeye, ko nivyo ntarabona nzabibona. Dusubiremo kandi. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sinabonye ico yavuze gihera. Ivyo bintera gutegereza nkomeye, ko nivyo ntarabona nzabibona. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, kuko ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya iyo yuguruye nta ushobora